Uburundi n'umurima rusangi. Oba wifuza kumenya icyo abarundi bayaga ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu, haba mu butunzi, mu mibano, be na politike. kurikirana ikiganiro Umurima rusangi ku minsi yose ya gatatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro. wezi 3 akaburungu remesha akaburungu net. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 18 Rusama umwaka w'ibihumbi 2022. Reka ndabahe ikaze muri kino kiganiro cacu Uburundi umurima rusangi. Ni kiganiro citorero Burundi mushikirizwa na Remesha Magazine. Aho hambere abarundi bari babanye bashize hamwe, ivyo tukabibonera mu migigwa yaho hambere. Uno munsi amacakubiri y'amoko y'intara, amadini n'imigambwe byarabatandukanije. Abarundi ubu babanye badahuje umutima. Bega byoshoboka ko basubiza hamwe, ko tubona ingaruka yabyo yakoze ku barundi bose eka no ku Burundi. Jewe ndiko ndabashikiriza kino kiganiro ndi Frank Espoir Ndizeye. Muri kino kiganiro cacu uno munsi nkabandi kumwe n'umutumire Deus niyo nkuru, numwe mu gwaruka rw'abarundi bashoboye gutahura canke bagiriwe amahirwe yo kumenya akahise k'igihugu cy'u Burundi. Ndakora mu kije Deus. Amahoro neza. Kaze mu kiganiro cacu Uburundi no murima rusangi. Hari ico iryo jambo rikubwiye? Ego cyane. Uburundi n'ubw'abarundi, nubwo abavuka Burundi, nubwo abagomba kuba mu Burundi. No Burundi rero bwatwese, su Burundi bw'umuco umwe cankuriye. No Burundi dusangiye twese, ababwamukamwo n'abazobubamwo. Kumbure nico no bandavuze. Ego Deus, hari imigigwa imwe yahora ikogwa kera yahuza abarundi mu mice yose itandukanye y'igihugu, batitaye ku moko canke intara canke umugwa ari wo wose utandukanye abarundi. Nk'umwe mu bashoboye kuronka amahirwe yo gutahura kahise k'igihugu, ushobora kutubwira muri make nk'iyo migigwa, ibijanye n'iyo migigwa, ivyo byakogwa kera bigahuza abarundi bose? Iyo migigwa yari ifise akanovera mu bumwe bw'abarundi, kuko yabungira ubumwe gatuma baja hamwe. Imwe mikuru twodondora ni nk'iyi: umuganuro wari umunsi mukuru wahuza abarundi bose. Aha abarundi mvuga n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Abico gihe ntibishushana mba n'abarundi uko babitahura ubu, kubera ubu byajemwo ibyumviro by'abazu. Kuvuga umututsi kwari ukuvuga umuntu na cane yoroye inka nyinshi, canke afise umurimo w'ubworozi, nk'uko tubisoma mu gitabo ca Jean Baptiste Ntawukaja, atudondorera ingene abarundi bari babanye mw'ivyo abazungu bahinduye mwamwoko. Harimwo kandi abahutu n'abantu bari bashoboye kuja kurondera akazi kwabo bafise itunga, bagaheza rero bagatorana canke kumbure bakagabirwa, hama rero nabo bagaheza bagatunga inka. Batunze inka baca bacika abatutsi. Urumva rero ko nta shimikiro rinini ryari rihari ry'uko uwo muganuro utari guhuza abo bantu. Abandi twovuga n'abatwa. Abo batwa bari bajejwe ukubumba no gucura. Bose rero baraheza bakitabira umuganuro. Umwami akagabuza, umwami amaze kugabuza igihugu, abashinga ntahe bahereza bakaja kugabuza ingo zabo, canke abo twokwita abagabo mu ngo zabo baraheza bakaja kuganuza imiryango yabo. Uwo muganuro rero wari umunsi mukuru ukomeye wahuza abo bantu b'imice itandukanye y'ukubaho
kw'abarundi. Mu muganuro icakogwa nta kindi, baraheza bagashikiriza umutsima w'amasaka y'isugi. Amasaka y'isugi ni ukuvugana amasaka atahuye canke atononwe n'inyoni, barayategura neza, hakaba habarimye babikurikiranira hafi, hama rero bagaheza bagakoramwo umutsima. Umushinga ntahe akegera agaheza akabegaye umutsima, mu mwami akaganuza igihugu cose. Nuko rero hakaba hatanguye umwaka w'uburimyi. Ni nko kuvuga kuri ubu ko umwami yipfuriza abarundi umwaka mushasha w'uburimyi. No kuvuga ko wari umwaka rero ugutangura kurima canke kwitegurira kurima. Icari mu ico gihe yari amasaka, yari ingano, bwari uburo. Hama rero igihugu kigaheza kikimbura mu nyuma y'amezi 6 akurikira. Bisiguye rero yuko wari umunsi mukuru ukomeye cane. Umwe wese aho yaba yaraheza kitabira uwo munsi mukuru kubera umwami yaba ari hari. Nico no bamvuze ku muganuro. Urundi munsi ugira kabiri, navuga canke undi mugigo ugira kabiri, no kwimika umwami. Kwimika umwami ntiharenguka abahutu canke abatutsi canke abatwa, harenguka abanyagihugu bose b'igihugu cose. Hama rero hagaheza hagakurikirana imigirwa nk'uko tuza kubibona icese yuko yategurwa n'abiru. Yego. Ndagusabe ugende uraca mu ncamake, reka ndakubaze nk'umuganuro mwariko muravuga uno munsi ntibishobora gukogwa. Kumbura za kudusigurira impamvu uno munsi abarundi badashobora gusangira umuganuro bari kumwe bose. Muranumva yuko abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bahora basangira umuganuro, sinzi ko nahandi boba babikora. Uraza kutubwira kumbura impamvu, hama mwokomeza ariko mugende muracagagura. Ego, umugigo ugira gatatu no gutabariza umwami. Gutabariza umwami novuga nti ntashengera ahubwo aratanga. Umwami yatanze, abiru barategura umugigwa novuga wo kumutabariza. No kuvuga no mugigwa wo kumuherekeza umwami nyene igihugu yatanze. Birumvikana yuko abanyagihugu bose, sabahutu, sabatutsi, sabatwa n'abarundi bose baraheza bagakorana ku kirimba c'umwami kugira ngo bakurikirane imigirwa yateguwe n'abiru. Ubundi mugirwa novuga no mugirwa wo kubandwa, uguterekera, ukuraguza. Ntihaterekera abahutu canke abatutsi canke abatwa, haterekera abarundi bose. Aho ukubandwa, kera baranabivuga neza yuko uwabanzwe imandwa ntiyaheza ngo igirire nabi yindi mandwa, cari kizira. Abo muhutu, abo mututsi, abo mutwa babaye imandwa, no kuvuga yuko baba bagiraniye ubumwe. Ukuraguza naho ntivyaraba yuko uri umuhutu canke uri umututsi, uri umutwe, urumva n'igikorwa bose basangira. Ikindi novuga nukwera no kwiraburira uwapfuye. Ukwira no kwiraburira uwapfuye no kuvuga yuko n'imigirwa ikurikira urupfu rwa nyakwigendera. Ntiharenguka abahutu canke abatutsi canke abatwa, ahubwo barakoranira hamwe bagaheza. Nimba ari ukurira bakarira, nimba ari ugusangira inzoga bagasangira inzoga, bagaheza bagaca ku mazi, kumbure bakanaganduka bari kumwe bafatanye mu nda. Undi mugigwa novuga n'umugigwa novuga wo kuraba canke gukeza uwavyaye mu kibano. Umuvyeyi yaribaruka, yibarutse abahutu, abatutsi, abatwa bararenguka bakamukeza. Urumva rero ko nawo n'umugigwa watuma abantu bakorana bagahurira hamwe. Undi mugigwa nosoreza ko n'umugigwa wo gutabarira igihugu. Iyo miyabaga yategurirwa ibwami, ntiyaba abahutu, ntiyaba abatutsi, ntiyaba abatwa. Baba abanyagihugu, iyo miyabaga yatoranijwe neza, hariho ababijejwe cane cane abiru, nibo bategura iyo miyabaga igategurirwa ibwami. Hageze gutabarira igihugu canke izindi ngabo nazo zivanze nyene, abahutu, abatutsi, abatwa, zigatabarira igihugu.
zitaraba abatutsi, zitaraba abahutu, zitaraba abatwa, kugira ngo barondere ineza y'u Burundi. Naho rero nobangejeje mvuga imigirwa mikuru mikuru yahuza iyo mice yo kubaho kw'abarundi, ni ico no kwita kategori sociale. Iyo rero niyo yatumye turaza kubibona hanyuma, niyo yatumye Burundi bucikamwe ibice, aho bafatiye kategori sociale imice yo kubaho kw'abarundi bagayihindura amoko y'abarundi etini, kandi ataho bisa bisana. Ego cyane urakoze Deusi. Ratuciriye ku mayange imigigwa yahuza abarundi kera, bava mu ntara zitandukanye, bava mu makategori sociale atandukanye. Kumbure hariho n'iyindi mito mito utagiye urashiramwe nko kurimira mu kibiri. Ego cyane, iyo navuze ngo ni imice mikuru mikuru, kubera ari imice yagaragara nkaho umengo umuntu wese yobona ko ihuza abantu benshi. Hariho iyindi mice byo nitwo bideha, nko kuba umuntu yogira urubanza abahutu n'abatutsi bakarenguka, nko kuba kumbure umutware yotuma ko abahutu abatutsi n'abatwa habaye umunsi mukuru, n'iyindi imigigwa yafasha abarundi guhurira hamwe batibona mw'iyo ndangamoko nkomoko, ahubwo bibona mu bumwe nk'abarundi. Yoyo yari myinshi sino yidondora ngaha ngo ndayihetse, navuze mikuru mikuru. Ego cyane, waratubwiye mikuru nakahe kamaro byari bifise ku barundi n'u Burundi nk'iyi migigwa yose yaba umuganuro, yaba kwimika umwami, gukeza umuvyeyi yabyaye, nk'iyo mito nyene yo kurimira mu kibiri, yari ifise kamaro akahe ku Burundi no ku barundi? Ego murakoze. Mu busanzwe noba ndabariye na cane rwaruka ruzokumviriza iki kiyago. Iyi migigwa ntiyari mu Burundi kugira kumbure hafatwa iyindi ntumbero kiretse ukunga ubumwe abarundi. Icambere ubumwe bwari bushimikiye ku mwami yabatwara. Uwo mwami rero muraza gutahura yuko imigigwa imyinshi yahurira ku kungene abanyagihugu babanye n'umwami. Biratahuritse rero yuko nk'umuganuro ari wo munsi mukuru y'igihugu cari gifise imbere, wahuriza abantu benshi hamwe, yari ishimikiro ry'ubumwe bwabo. Baraganuzwa n'umwami umwe bayobotse, bagaheza rero bakaja kurimira kumbure hamwe canke bagasangirira hamwe ivyo bimbuye, bigatuma ubwo bumwe bushimikira kuwo munsi mukuru nyene bageraniye. Kumbure n'uwabuze akabuto yaraheza agaha uyundi, ataravyo muhutu canke umututsi canke umutwa. Ntibyashobora gushika ko nk'umugwi umwe w'abantu canke umuntu umwe aja hejuru y'abandi, akaba ari we aja hejuru y'abandi canke umugwi ukaja hejuru w'abandi mu ntumbero yo kubasuzugura, kubasubiza hasi. Oyaye, umwami yari nyene igihugu, uwo yagabira yabamugabiye, kandi n'uwo yagenera ukuba umutware waraheze ukayoboka nk'umunyagihugu. Ibyo bitavuze yuko akuri hejuru, ahubwo ategerezwa kugutunganiriza. Ntabwo ari cyo kimwe n'ubu rero. Uwo muganuro rero canke ubwo bumwe bwari bushimikiye hanini ukuba atari ukubona yuko umwe ari hejuru y'undi ari hasi, ahubwo ubwo bumwe bwari imvo y'umuvukano nyawo. Noshimikira cyane ku muhutu, uwo nguwo watunze inka nyinshi, ku mututsi watunze inka nyinshi, ku muhutu aduza kumurondera ko akazi canke uwo atunzwe no kurima, n'umutwa bose barubahana mu kibano, bagasoneranira, bagaheza bakumvikana mu bumwe bwabo.
nta macakubiri yabaho ntiwashobora gusanga nk'umuntu umwami kuko bava kumbure mu ntara imwe canke bari mu muryango umwe ugasanga aramuhaye ubwo butware canke nko mu gihe cyo muganuro hari imigigo bagira nk'iyo gushorera kw'inka ugasanga bazanye uwo mu bundi bwoko canke nyarucari canke nuko atava mu muryango w'abandi byagenda gute kugira bahitemwo abo bahu butware kugira bahitemwo abo bashorera kw'inka abo batanga ko nk'ibintu nk'ivyo nyene imigigwa nk'iyo byari bifise ngene bitunganijwe ibwami murazi ko hari abanyamabanga hari abo rero twita abiru rero nibo bari bajejwe gutegura ico gikorwa kandi n'igikorwa categurwa ntihazamwo rero ukuraba nkunzi ngo yututuruka ku musozi umwe ngo turava mu bwoko bumwe oya umwami yari nyene igihugu niwe yari ishimikiro ry'ubumwe uyagabira igihugu cyose caramwubahiriza bisiguye yuko rero ukuza kuraba nkunzi ngo uyu arashora inka canke ngo uyu aragira ikinakiriya mu kwimika umwami canke mu muganuro oya mu muganuro umushikirangoma yaba yarateguwe kuva kera niwe yabega intore y'umutsima agaheza akayishikiriza umwami amaze kwakira agaheza akaganuza igihugu umushikirangoma rero ntihatwotorwa kuri nkunzi mwama mwumva umuryango w'abaganwa n'umuryango s'ubwoko n'umuryango w'abaganwa n'abakomoka kwabo biru nyene nibo baheza bagategura ico gikorwa kandi igihugu cose kigasonera uwo mugego nta nkunzi rero yari kujamwo kubera umwami yima azi neza ko ari umwami w'abarundi ntiyari umwami w'abahutu ntiyari umwami w'abatutsi ntiyari umwami w'abatwa yaba umwami w'abarundi ntiyari gukoresha rero nkunzi canke ngabiru ingene batogwa nabo nyene kwari nkuko batorerwa umugigo wo kuba abanyamabanga b'ibwami abanyamabanga b'ibwami bisiguye yuko baraba abanyamabanga b'abarundi bose ntibari kuraba nkunzi rero bari bafise ingene indinganizo bakurikiza kandi bagaheza bagatunganiriza igihugu nk'uko bitegerezwa ego cyane mwabivuze ko kumbure uno munsi imigigo itari kwira ya kera itagikogwa kuko kumbure harama ajyama class ajyama kategori sociale abazungu bayahinduyemwo amoko haje amacakubiri ariko Deus uno munsi ugwaruka gwejo bundi twumva kahise k'igihugu cacu ariko tugatangazwa no kubona uwitwa umututsi yiyicaranye hirya uwundi nawe ari we muhutu yiyicaranye nashize inyuma ivy'intara ivyo amasengero ngo ntibasenga hamwe imigambwe mbega vyokunda ko dusubira gukorera mu runani rw'intamenwa tukabagarira mu kibiri umurima dusangiye ari bwo gihugu cacu c'u Burundi nkuko byakogwa mu migigo ya kera ego cane twoheza tugasangira umuganuro tukabandwa tugaterekera naho vyokogwa gikristo tugaheza kumbure tugakeza uwo yavyaye tugaheza tugaherekeza uwo yashengeye n'indi migigwa yose yatwungira ubumwe birashoboka cane muga n'urugendo kubera twarafashe umwanya munini duteba muri ivyo bintazi abazungu badutaziriye turibagira ko turi abarundi nta bundi bwoko twogira nta wundi muce abarundi bo baritwamo keretse kuba abarundi imvu zitatu zibisigura no ndazisigura ngaha turavuga ururimi rumwe turasanga imico imwe turamuka ibanza kimwe ari c'u Burundi bwatuvyaye Burundi bwatwibarutse ntibikunda rero yuko twocika imice kereka uko ibyo bintaza abazungu baje bakadushiramo bigaheza bigafata kuri bamwe mugaturizigaye yuko abana tuzovyara canke natwe ubwacu n'urugendo runiniya mugaho kurukora no kubishikira birashoboka ego urakoze cyane ariko reka ndakubaze uno munsi urashobora gusanga umurundi araraye atariye kandi yarafise ibiharage yarafise amavuta yarafise n'uwo muceri wo guteka ariko yabuze umucanwa kugira ashobore guteka ivyo bifungurwa vyiwe
mu gihe umubanyi wiwe iruhande yiwe nawe afise wa muriro ariko adafise bya biharage wa muceri twatuvuta nawe nyine akarara atariye hari ikihe cigwa ngaho nikihe koko cigwa mwoha ugwaruka guno munsi bari baratwumviriza mu gihe muvuze yuko bishoboka ko dushobora gusubira kusangira umuganuro dushobora gusubira gushengera kwa ibwami kwa neva dushobora gukorera kandi hamwe tukarimira mu kibiri uburundi bwacu niki cigwa mwoha ugwaruka guno munsi canke abarundi bose bariko baratwumviriza nkuwanonosoye kahise k'igihugu ego murakoze cyane ico naba ndavuze ngaha nuko no himiririza ugwaruka ukurenga novuga nti uko kwibona mu moko ivyo bintazi vy'amoko nibitazirano kuko Burundi ntibwigeze naho bamwe babivuga ukundi uburundi bwamenya amoko etini ku ntwaro y'abakoroni ntayariho rero mbere yuko abakoroni bashika ivyo nukubitahura nukurengera rero ivyo abazungu baje kudushiramo bakubaka Burundi nkuko twamye turi abarundi hakuraba ko umuhutu ari umuhutu umututsi ari umututsi kubera bakubariye ko bimeze ukuna kuriya uyaye nimba ukeneye akazi nugusanga ufise akazi utaravye novuga nti uko kwiraba mu moko canke ngo uhave ugira amakenguti kumbure ko ndi mu bwoko bunaburiya ntiyokama uya ikindi kandi n'abatanga ku kazi sukuraba ngo rava mu bwoko bucanke buriya uya nukuraba yuko mu Murundi abishoboye umurundi yoheza agatunganya neza icasabwa gutunganya hama rero agaheza agakora akazi kiwe nje siniyumvira ingene umurundi ashoboye gutinya ukugira ubwoba bwo kuja kwa kumucanwa mugenzi wiwe ni kibazo tugifise kandi intwari iriko nyene nayo irabisasira indava gose bikahava bikadutera amakenga umurundi kuva na kera narindi yaraka umucanwa umubanyi wiwe ataravye umututsi canke umuhutu emwe hari naho bavuga yuko haraho kumbure vyari vyagoranye kuko umwami yaranyaga inka haraho umututsi ngo yoba yaragiye kwa kumucanwa umutwe yarasanze mu ishamba bamumenesheje yataye akomoka n'inka yazisize kugira ngo have aronka dufungurwa none rero nikitwereka neza yuko rero mu barundi bo hambere y'umuzi w'abakoroni ivyo by'abahutu n'abatutsi barabiye ku mazuru ku misaya ukungene umuntu areha ukungene umuntu asa iyakomoka n'ibindi bitagira kumbure insiguro zifashe ivyo ntavyababamwe bo bari bazi umuhutu umuntu atunze inka nyinshi umututsi kumbura uwo adafise inka nyinshi afise kamwe canke tubiri canke nta nakafise kabatunzwe n'uburimi bakaraba umutwa nk'umuntu wewe yahisemwo kuja gukora umwuga wo kubumba no gucura nabo bahutu n'abatutsi n'abatwa abarundi bo hambere bari bazi ukuraba nawe no turafise mu kibano njewe ndazi neza abo ababirigi bapasuyemwo imico ibiri kandi bavukana none wombarira ko vyagenze gute umwe yaracitse umuhutu kumbure uhundi aracika n'umututsi kazi kandi bavukana birahava rero bidutera amakenga umwe bamwise Semuhutu uyundi bamwita Mututsi kazi biragorana ariyo mazina y'ikirundi bari bafise no kuja rero kumbure kumuherekeza byaragoranye kumenya umwe basoma ngo ni Mututsi kazi uko niwe yatanguye kurenguka bakavuga bati aba Mututsi kazi gute mu muryango w'abahutu biragorana murumva rero ko ari ibintazi bitagira shinge none abavukana ari babiri umwe agacika umututsi undi agacika umuhutu wumva ivyo bintu bisiguye iki bisiguye ko ari ibintazi no bitazirano ego n'amatazirano baduhaye urakoze cyane Deus ndumva kahise k'igihugu warakanonosoye neza kumbure umuntu azoguha umwanya ukwiye wihariye kugira turabe yuko
twebwe urugwaruka bw'uno munsi dushobore gusobanukirwa iby'uburundi bwacu bwaho hambere, imigigwa ya kera, uko abarundi basangira bari basangiye Burundi. Akabazo ka nyuma kugira duce dusozera kino kiganiro cyacu, ni igihe shusho ubona ku Burundi bw'ejo haza, mu gihe abarundi twese twotahura ko dukwiye kubagarira cyangwa kurimira hamwe uno murima dusangiye ari ubwo Burundi, nta moko, nta macakubiri y'intara, nta migambwe uko CNDD ihiga senere cyangwa senere na CNDD bitumvikana, umwe adashobora kugira inama uyundi ntamukundire, canke umuhungu w'umututsi adashobora kubakana n'umukobwa w'umuhutukazi. Niyihe shusho ubona mu gihe twese tuzotahura ko kumbure twahenzwe, ayo ma etikete baduhaye atari yo, ahubwo identite yacu ari y'abarundi? mbere yo kwishura ico kibazo mbajije, nobanza nagomba mbanze kubwira urwaruka yuko ukugira baducemwo ibice nk'uko abahutu, abatutsi, abatwa, kwari ukushira mu ngiro intumbero bari bihaye adividati et regina, bisiguye bacanishemwo kugira ukunde ubatware. Igihe rero twotahura yuko ivyo ari ibitazirano baje kudushiramwo kugira baducanishemwo, nta nkeka ko twoshikira Uburundi. Kandi ikindi abantu barakwiye kumenya neza, ntiyica ubwoko, ntiyica intara. Ivyo byose wovuga yuko ushimikira ko kumbure bigutandukanya n'uyundi, ivyo nta nsiguro bifise. Kuba ntiyumvira co kimwe na Frank, simvo yuko twoca tugiranira amatati. Ushobora kunterera ikindi ciyumviro, njyewe ntashikiriye ko tukubaka igihugu. Kandi aho n'ivyo bihugu mwumva bikize canke biteye imbere, nuko nyene hariho ibintu byinshi badahurizako, muga bakaraba ineza y'igihugu. Kumbarira yuko rero njyewe ntutegerezwa kuyoboka umugambwe wiwe kugira ukundu ntahure yuko ndi umurundi, ivyo numva atarakaranga mutima ku murundi. Njewe ku ciyumviro ciwanje numva kumbure ivyo bitodushikana ku bumwe. Ico njyewe ntahura rero nk'ugwaruka nuko ivyo badushizemwo byo gutandukana, kumbure ku migambwe, kumbure ku ntara, kumbure ku ivyo bari bataziriye amoko, atari ivyo ntabwo ku bw'Uburundi bw'umuhutu, umututsi n'umutwa vyegeze kubaho ko ntashimikiro. Naravuze n'umuhinga yosigura ingene babigize abo ba musenyerereho class babitangura, n'abandi ba Vance Hansen babitangura ivyo bintu byo gushinga ayo moko etini, nta kintu nta cigwa na kimwe bashimikiyeko. Numva rero ico twoshimikira ko hanini nuko utaraba umuntu ko ava mu uyu mugambwe ukamuraba kari umurundi, kuko akaranga mutima twogendera ko nuko twese turabarundi. Nta bundi bwoko bwoboneka mu Burundi atari ukubu umurundi nyene. Wewe Frank uri umurundi, na nje Deus ndi umurundi, n'uyundi ni umurundi. Nico kiduhujije, nico dusangiye, kuko turi abarundi, ntituri abahutu, ntituri abatutsi, ntituri abatwa, kuko ntashimikiro. Nico noba ndavuze. Mu byerekeye kubaka igihugu no gusangira n'abandi no kumenya kwakira abandi ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiwawe. Ego, navuze ishusho ubona ku gihugu cy'u Burundi mu gihe twese twohuriza ko tukumva ko nta kidutandukanye, ahubwo tugakorera ico gihugu cyacu. Ubona gute ubwo Burundi muri iyo myaka iza, mu gihe ugwaruka canke abarundi twese twotahura ico kintu kidutandukanije? Ndafise umwizero yuko abarundi borenga iyo ndangamoko, uko ubwo butandukane bw'amoko y'ibitazirano, ndabisubiramwo, ibitazirano, Uburundi bwotera imbere.
ico ni icambere kuko abana b'u Burundi boshimikira ku gukorera u Burundi batikwegerako canke ngo bigunge mwitunga. Ico ni icambere. Ikindi kigira kabiri, ubumwe bwose birakugaruka. Ahari ubumwe naho amahoro araza. Itekane nka rirya muganwa Rudoviko Rwagasore yari yavuze riraheza rikashoboka. Ikigira gatatu novuga nuko kumbure ugufashanya guca novuga nti kugenda neza hagati y'imiryango n'ababanyi. Urabona ubu wewe wavuze uti kumbure hoba hariho umuryango udashoboye gushingira umututsikazi canke udashoboye gushingira umuhutu, urumva ko nawe tugifise ikibazo kinini. Ivyo byose byohera abantu bakumva ko ari Abarundi, hakumva ko ari Abahutu, ko ari Abatutsi canke Abatwa. Ego cyane mubera ntahe Deus ni ijambo niwe warinyigishije kumbura ashobora kurisigurira abandi mubera ntahe ico arico. Ego mubera ntahe ababimenyereye neza imigirwa igana ubushinga ntahe umuntu yaratogwa hama agaheza amaze gutogwa bamubonye agaheza agakurikira abashinga ntahe kumbure mu gukiza amatati, akaba rero atanguye kumenya ingene ntahe ikora, akaba umubera ntahe. Sawa cyane, urumva umubera ntahe kuko ugana ku mushinga ntahe. Urakoze cyane, reka ndagushimire kandi wakoze ku mwanya wawe waduhaye kwitaba ubutumire bwacu, kandi nizere yuko no hanyuma uzotwitaba nitwagukenera kuko ufite byinshi ugwaruka dukeneye. Ego cyane yemwe sinovuga ko ari byinshi, ndacarondera akahise k'igihugu burya n'umurima munini yantiwovuga ngo rawurima mu isaha imwe canke zibiri. Muga igihe muzontera ishwashwa nzoheza nitabe kandi nizigiye yuko nzohava nkishura ivyo noshobora kwishura canke nkamenyesha ivyo noba nzi kuri kahise ku Burundi. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana, ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri www.itorero.org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook canke kuri YouTube wandika Itorero Burundi, hamwe no kuri Twitter ukandika Itorero B. Ushobora kuba ufise ico woterera muri kino kiganiro Uburundi umurima rusangi, akanya nakawe wotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 ukaba kandi wifuza kuja muri groupe ya WhatsApp ya kino kiganiro wotwandikira kuri iyo numero ya WhatsApp. Ndashimiye abadufashije kugira ano majwi abashikire, ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye. Uburundi n'umurima rusangi. Oba wifuza kumenya ico Abarundi bayaga ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu, haba mu butunzi, mu mibano, be na politike. Kurikirana ikiganiro umurima rusangi ku misi yose ya gatatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Wezi 3 akaburungu remesha akaburungu